ibibazo byinshi byerekeye abaretraite bagiye batwandikira badusaba yuko amafaranga baziganije boyaronswa. Twaravuganye n'umuyobozi araheza turanamwandikira n'amakete aratwishura aratubwira yuko nkuko mubizi ishirahamwe ONATEL riri mu bibazo, aratubwira ko bagenda baraha uko bagiye barakurikirana kuja mu karuhuko kabo kabageze mu zabukuru, ko kubera ingorane ONATEL ifise idashobora gutunganiriza bose ngo ibahe amafaranga yabo, ariko ko bagenda baraha bake bake uko uburyo baba baburonse. Nizo nyishu twaronse, ariko nkuko mubizi nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ingorane muri ONATEL ziriho, ariko baremera yuko bagenda barakura mu nzira bamwe bamwe babashobora kubatunganiriza uko baba bafise uburyo mu kigega.